Inama nkuru ijeje kumenyesha amakuru CNC yarakoranye mu nama yayo isanzwe ku magenekerezo ya 2026 na 2027 ntwarante mwaka wa 2025. Abayigize baravye hamwe ibitari bike harimo ibyo kwihweza no gufata ingingo kuvyerekeye gutanga impusha zo gutangura gushikiriza amakuru ku bimenyesha amakuru byabisavye hamwe no guhagarika ivy'agateganyo ibimenyesha amakuru bimwe bimwe bitisunze amategeko. Abagize inama nkuru ijeje kumenyesha amakuru bamaze kwihweza ayo madosiye y'abasavye gutangura kumenyesha amakuru biciye mu radio na televiziyo bagasanga birakwije ibisabwa hisunzwe itegeko rya 12 ryo kuwa 12. Abagize inama nkuru ijeje kumenyesha amakuru bamaze kwihweza amadosiye y'abasavye gutangura ibimenyesha amakuru biciye mu radio na televiziyo bagasanga birakwije ibisabwa hisunzwe itegeko ryo kuwa 12 mu kakaro 2024 rigenga umugabo kumenyesha amakuru bafashe ingingo yo kuronsa izo mpusha iradio Shalom FM hamwe na televiziyo Look Media Burundi. Inama nkuru ijeje kumenyesha amakuru yarihweje kandi idosiye y'ikimenyesha amakuru yaga Burundi cari kimaze imisi kivugangwa ko ishiramwe Ajebudi camukako ryoba ritaronse uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro biciye mu shikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu busanzwe bujejwe ivy'amashira hamwe. Ivyo bikaba vyabaye mu gihe idosiye Ajebudi yashikanye mu nama nkuru ijeje kumenyesha amakuru yarimwo urupapuro rufise umukono ubwo bushikiranganje. Byaciye bituma inama nkuru ijeje kumenyesha amakuru yitura ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu kugira ngo imenye ukuri. Ubwo bushikiranganje bukaba bwaramenyesheje ko ishiramwe Ajebudi ririho bidaciye mu mategeko n'ubwo rupapuro rufise umukono ubwo bushikiranganje ari ubwa magendo gushika umunsi Ajebudi izokwerekana ko ari ubukuri. Kubera iyo mvo rero inama nkuru ijeje kumenyesha amakuru yashifata ingingo yo guhagarika ivy'agateganyo ikimenyesha amakuru yaga Burundi gushikaho kizozana urupapuro rwemeza ko ishiramwe Ajebudi cegukira ifise uburenganzira bwo gukorera ku mugaragaro mu Burundi gutyo gisubire gushikiriza amakuru ukuri kwame. Ibindi bimenyesha amakuru vyahagaritswe n'inama nkuru ijeje kumenyesha amakuru ni Radio International of Equator yaronse uruhusha rwo gushikiriza amakuru mu mwaka wa 2017 igatangura gukora ariko kuva mu mwaka wa 2020 itasubire gukora. Andi maradiyo ni Radio Mawingu, Radio Wave Lab, Ijwi ry'Ugwaruka hamwe n'imbonesha kure Burundi Bwiza na Mawingu. Bene ivyo bimenyesha amakuru rero bikaba vyararose impusha ariko bikaba bitariko birazikoresha. Ivyo rero bigatuma hari abandi bashaka kuba bakeneye izo mpusha kandi bozikoresha batozironka mu gihe twamenyeshejwe ko impusha zisa nuko ziriko zirahera. Inama nkuru ijeje kumenyesha amakuru kafashe iyo ngingo mu ntumbero kugira ngo ibijanye n'izo mpusha ico twita mu frequence mu gifaransa bikoreshwe neza kandi mu kuneza y'abene gihugu bakurikira amakuru.